nk'uwuzwi mu mabi n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, uwo mupolisi abandanya yiha inkumbi mu kwihibara mu gukora ivyaha vy'agahomerabunwa nta vyaha mu masentare mpuzamakungu wanashaka akabikorera abanyagihugu atakibi baba bakoze. Hama turiko turabiraba ntiyigeze abazwa ikintu na kimwe canke ngo ashengezwe mu butungane canke mu nzego zimukurira zimukoresha mu gipolisi. Ivyo navyo bicafuza ishusho y'igihugu eka bikanacafuza ishusho y'igipolisi, kandi ni n'ibintu bitwereka yuko akingiwe ikibaba na leta y'u Burundi, irabizi ivyo akora vyose ariko ikaguma iritsinda bibazwa. Rero ico novuga nta vyinshi, nuko ivyo vyaha ariko arakora n'ivyaha bitagirirwa ikigongwe, n'ivyaha bidata igihe, kandi n'ivyaha bidashobora guhanagurwa. Rero ntashire agati mu ryinyo ngo vyose ariko abikora uko ashigikiwe na leta. Twisunze ingingo ya 18 y'igitabo mpanavyaha, la responsabilité pénale est individuelle non collective. No kuvuga ko ivyo akora vyose bija ku gatwe kiwe mu vyaha biba biriko birakorwa ico twokwita les infractions pénales, bitebe bitebuka zoshengezwa yaba mu butungane mpuzamakungu canke ubutungane bw'igihugu. Iyo ntwaro ntizohama. Rero nabo bose bahohotewe, les victimes nibaje hamwe baraba ingene bashobora kwitura amasentare mpuzamakungu bamwitwarire, urubanza rucike ruzoja mu ngiro iyo leta itakiriho.